Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Nimboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abategetsi nka bose bariko baratangaza amajambo adahumuriza kandi akaba ari amajambo yerekana neza ko gutwara igihugu c'u Burundi byamaze kubata kuwa amazi. Birateye ubwoba kandi biranababaje kubona Perezida Evariste Ndayishimiye atangaza ko yananiwe gutwara igihugu, ariko akaba atariko aratanga imihoho. Noneho kandi n'umushiranganji we wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba yaraherutse kuvuga ko gutwara Uburundi byamaze kubata kuwa amazi, aho yavugaga ko inyishu z'ibibazo biri ngaha mu gihugu c'u Burundi atazo leta ifise. Ibyahise byereka abarundi ko iyo leta inaniwe kandi ko ikwiye gutanga imihoho hakiri kare, hakaza abandi bashoboye gutunganya igihugu. Igitangaje abarundi gusumba nuko Perezida Evariste Ndayishimiye aho gukura iyo leta, ahubwo nawe ahise atangariza abarundi ko gutwara igihugu c'u Burundi byamaze kumunanira. Benshi bati harabura iki kugira ngo muruhure Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na leta yose. Uburundi bwabuze abagabo b'incabwenge bashobora gutunganya igihugu kugira ngo cyongere kibeho nk'ibindi bihugu. Perezida Ndayishimiye ageze aho yipfuza kurongora ikindi gihugu, ni ukuvuga ko kurongora abarundi byamaze kumunanira. None incabwenge ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi, abanyepolitike batandukanye muriko murakora iki niba mutari gushaka kuruhura Perezida Evariste Ndayishimiye? Kandi biboneka neza ko yamaze gutanga imihoho, aho yubahutse akavuga ko gutwara igihugu c'u Burundi byamaze kumunanira kugeza naho yipfuza ko uwamuha ikindi gihugu atwara aribyo byamworohera. Benshi bakavuga ati niba igihugu c'amavukiro igihugu cawe cikunaniye gutwara, nta n'ikindi gihugu washobora, ahubwo pfuma ushaka ibindi bintu ukora utange imihoho uhe abashoboye gutwara batware. Benshi bati umuhisi Petero Nkurunziza yavuze ko umuntu wese uzakora ikosa ryo kwiba amatora azahura n'ingorane zikomeye cyane. None nibyo biriko biraba kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko isengesho umuhisi Petero Nkurunziza yasenze ryarumvikanye kandi yavuze ko umuntu wese uziba amatora azahura n'ingorane zikomeye cyane. Benshi bati Perezida Evariste Ndayishimiye kwiba amatora ntibyari kumusiga amahoro, kuko biraboneka neza ko asigaye yifuza no kuba yatanga intebe y'umukuru w'igihugu, ariko akabona n'ubundi ataco ashigaje, kuko barahita bamufata bakamufunga. Ni byinshi twabateguriye birabana n'ibi biriko biravugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abarundi batandukanye basaba ko n'ubundi baruhura kuko Perezida Evariste Ndayishimiye kuko biboneka neza ko gutwara byamaze kumunanira. Tubazaniye n'andi makuru ababaje kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gisirikare c'u Burundi. Twari kwababwiye ku mugoroba wejo ko hari inkuru tuza kurambura amakuru yacu uyu munsi, aho tuza kubabwira ibiriko birashikira abasirikare b'u Burundi bariko bararwana muri Kongo, aho bari guhangana na M23, ariko bakaba bari kwicwa ku bwinshi. Twarababwiye ukuntu mu ndwi iheze abasirikare b'u Burundi bahuye n'ibyago bikomeye cyane, abatari bake bakahasiga ubuzima, abandi bagasanzara mu mashamba ya Kongo. Nyuma yaho bagahunga ibirindiro bari bamazemwo igihe barimwo, ariko icyaje gusavuza abasirikare cyaje gutuma n'abari basigaye bongera kwicwa ku bwinshi, nuko itegeko ryavuye mu biro bikuru by'intwazamiheto ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho
urongoye ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo yahise ategeka abasirikare bose gusubira mu birindiro byabo. Bagisubira mu birindiro ibintu ntibyabagendekeye neza kuko bahise bahura na M23 yabiteguye ibaracisha drone, ibyatumye abandi basirikare batari bake bongera gutakaza ubuzima. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira byinshi bihambaye kandi biteye ubwoba byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye uretse guta igihugu cy'u Burundi mu manga yamaze no gusambura igisirikare cy'u Burundi. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo, ukore na share kugira ngo abandi benshi bamenye ibyo biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bamenye nuko bafata ingingo ihambaye cyane kugira ngo bikize ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Abatari bake batanguye gushira ibyaha kuri Tanzania, aho bavuga ko Tanzania yareze abasendefede yahemukiye cyane u Burundi kuko ibi bintu ntibyigeze biba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. No hamwe hari ibibazo bitandukanye ariko igihugu ntago kigeze kigera ahangaha, akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko rwose Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubutegetsi bwose bwa CNDD-FDD batuye igihugu mu manga, kandi biboneka neza ko byose atanigaruriro bigifitiwe, uretse ko intwaro yose yahinduka mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Ndayishimiye ageze aho yifuza kurongora ikindi gihugu. Ndababwire nta gihugu kigoye gutwara nk'u Burundi. Nopfuma ntwara Ubuyahudi mu gihe ca Yesu, nawe yatwara indyajya abayorobetsi ibibore mu mitwe. Perezida Evariste Ndayishimiye ku igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 5 2024 ibya Edeni byamurushije, ubu yifuza Ubuyahudi. Barundi muri hehe kugira ngo muruhure Perezida Evariste Ndayishimiye? Perezida Evariste Ndayishimiye ageze aho yifuza kurongora Ubuyahudi kurusha kuyongora Uburundi. Benshi bakavuga ati abarundi ko musanzwe muri incabwenge kandi ko mufise abagabo bijuje n'ijambo, kuki mutaruhura Perezida Evariste Ndayishimiye ngo mumukure kuri kino gisuzuguriro, aho biboneka neza ko gutwara igihugu cy'u Burundi byamaze kumunanira ku rugero rukomeye cyane. Benshi bakemeza ko byanze bikunze igihugu ahejeje kugita mu manga. Kuki Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko yamaze kunanirwa none abarundi mukaba mutari gukora ibishoboka byose kugira ngo muruhure? Igihugu gitwagwa n'amategeko, urwaza utujambo byose bikuyagarira ko ngico mwagitaye muri gihonome, byose byabayangariye ko komeza amajambo urebe ko hari ico azakumarira. Erega niwe wa mbere agitwaye, nico gituma tubitahura ko ari amananiza akomeye cyane. Gusa mutama wacu arasinziriye rwose, ntaco ashobora kumarira abarundi, kandi biraboneka neza ko ibye ari bijambo gusa. Erega nyakubahwa, utabafashe nk'abandi bonona igihugu byanze bikunze igihugu cy'u Burundi ntago kizigera gikira, kuko biboneka neza ko yaba CNDD-FDD yaba n'abandi barwaye igihugu cy'u Burundi, ariko biraboneka neza ko igihugu capfuye ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye gusumba uko byari byifashe mu bundi butegetsi bwagiye bumubanziriza. Erega mutama, nubwo wewe nuko uri umusirikare uyubaha umuci civile wotaye ukomoka, ariko bwose biraboneka neza ko igisigaye atacindi uretse guta ukomoka cyangwa se ugatabwa mu mvuto, kuko biboneka neza ko wananiwe gutunganya igihugu, kandi bikaboneka neza ko byose wakoze ari amakosa akomeye cyane. Ndababwire iri jambo Sogo yavuze ariko arasenga rizobomera mpaka. Yavuze ngo uziba amatora azohura n'inkoni y'Imana mushobora byose, azobona ibara. Ibi nibyo umuhisi Petero Nkurunziza yavuze igihe yari ariko arasengera amatora. Perezida Evariste Ndayishimiye ibi byose ntiyigeze abirebaho, none ataye igihugu mu manga ikomeye cyane. Ni ikibazo none hasigaye iki? Erega kunanirwa bibaho, gusa biragora rwose, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye yarakwiye gutanga imihoho, kuko rwose kunanirwa bibaho. Niba yarananiwe natange imihoho, abandi bashoboye gutwara igihugu aba aribo bagitwara, kuko biboneka neza ko byamaze kumuta kuw'amazi.
none bya bitabo byinshi yirase ko yasomye byamumariye iki? Ifi yo ije kubohwa habanza umutwe. Uburundi bwari bukeneye ubutegetsi bw'abantu bashoboye kandi batinubana. Iyo bamenyanye, ibihugu bibanyi byaradusize cyane, byaradushutse cyane, biduhatiriza kwimika demokarasi. Akaga yadukwegeye ngako. Ibi bintu ndibaza ko Tanzania ibibona. Abantu bashigikiye imyaka n'imyaka n'iyindi, raba aho bagejeje Uburundi bwacu bwiza. Abarundi barabona neza ko igihugu c'u Burundi cyishwe na Tanzania kuko yashigikiye abasuma n'abambuzi, none bakabataye igihugu c'u Burundi mu manga ikomeye cane. Twari twababwiye ko tubaha amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu gisirikare c'u Burundi, aho amakuru adushikira adahumuriza avuga ko ku munsi w'ejo ndetse n'umunsi wawubanjirije habaye ibara ku basirikare b'u Burundi, aho abatari bake bongeye kwicwa ku bwinshi, ariko byose biturutse ku itegeko ryavuye Bujumbura ritegeka abasirikare b'u Burundi gusubira mu birindiro mu gihe bari bataye ibirindiro byabo bahunze babisigiye M23, kuko M23 ibarusha ibikoresho, ikaba ibarusha ibintu byose, ibyatumye bahita bahatirwa gusubira mu birindiro byabo, nabo bagasubirayo. Bakishika mu nzira M23 ntiyaboroheye, ntiyatumye bagera muri ibyo birindiro, kuko yabarasiye kubamara abatari bake bongera bahasiga ubuzima. Bikaba bivugwa ko abasoda bagera ku 118 bongeye kuhasiga ubuzima, ndetse abandi benshi bakaba barabaye inkomere, abandi bagafatwa mpiri na M23, abandi bakaba barasanzaye mu mashamba ya Kongo. Ibi akaba ari ibintu bibabaje cyane kandi biteye ubwoba, byerekana ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ataho buriko buravana igihugu, atanaho buriko burakijyana, kuko biboneka neza ko buri gukora amakosa akomeye cyane. Benshi ati Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo konona igihugu ku rugero rukomeye cyane, ageretseho no konona igisirikare c'u Burundi cyose, aragitabayanze ku rugero rukomeye cyane. Ibi byose ni amakosa azabazwa mu myaka iri imbere, kandi akaba ari amakosa Abarundi batazigira bagumya kwihanganira, kuko uko biboneka neza ko nuko Abarundi batari bake bamaze kurambirwa ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bariko barabona ko byanze bikunze icyo agamije ari gusambura igihugu n'igisoda c'u Burundi. Benshi ati ingabo zacu ziriko ziraziriki muri Kongo. Abatari bake baravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aradandaza abana b'u Burundi, bakavuga ko ibi bintu byanze bikunze agomba kubyishura, kuko birababaje kandi birateye ubwoba kubona abana b'u Burundi bashiriye muri Kongo mu ntambara idafise ico ipfana n'u Burundi, intambara ahubwo iriko irahombya igisoda c'u Burundi, kuko ubu tuvugana abatari bake baramaze kugwa muri Kongo, abandi barataye baromoka bajya kwifatanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho, bamwe bajya kwifatanya na M23, abandi bafatwa mpiri na M23, abandi bakaba barabaye inkomere, abandi bakaba bakizerera mu mashamba ya Kongo barabuze inzira ibatahana mu gihugu. Ibi byose akaba ari ibibazo bikomeye cyane, bigaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze konona igisirikare c'u Burundi ku rugero rukomeye cyane. Murazi nk'abasoda batari bake barashwe bazira ko banze kujya muri Kongo, bikozwe n'iperereza ry'u Burundi rirongowe na General Ildefonsi Habarurema, ritwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Murazi abatari bake bapfunzwe ku itegeko rya General Prime Niyongabo. Murazi abatari bake bari mu gihugu c'u Burundi ariko babayeho mu bwoba bukomeye cyane, bamaze kwihebura, basigaye bafatanya n'imitwe yitwaje bigwanisho, bigatuma ibitero bikomera ku butaka bw'u Burundi. Murazi ingorane zisigara mu miryango y'abasoda bababuze. Murazi ibibazo bikomeye cyane imiryango isigarana, kuko itabifise aho ibariza, ndetse itabifise n'isahiriza mu gihe wari usanzwe asahiriza umuryango abagiye. Ibi akaba ari ibintu bibabaje kandi bigaragaza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ataho bushobora gushikana igihugu c'u Burundi, kuki bavuga ko bananiwe gutwara Abarundi ntibabasubirire. Ibi bintu nibyo Abarundi batari bake bariko baribaza, bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo baruhure aba bavuga ko bananiwe, harimo Perezida Evariste Ndayishimiye, hakaza umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira na kugarika, uherutse gutangaza ko gutwara igihugu c'u Burundi byamaze kubata kuw'amazi,
aho yavuze ko ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi atanyishu n'imwe babifisiye, ivyerekana ko ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi bidahagaritswe hakiri kare, igihugu c'u Burundi gishobora kugwa mu manga ikomeye cane. Abandi bati cyaramaze kugwa mu manga kuko biboneka neza ko iyi leta ya CNDD-FDD ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi. N'amakuru menshi ahambaye cane tuba turiko turabatohoreza kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wewe ico usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube ukaba utaravyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko guvyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.